Mu gihe ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru bwari buramutse butanga icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji kuva mu kwezi kwa Mukakaro gushitsa mu kwezi kwa Kigarama umwaka turangije ibimenyesha amakuru vyararanguye ibitari bike aho tukavuga nko kurosa inkuru n'ibiganira bene gihugu kubahimiriza ngo bijukire kugwiza umwimbu hamwe no gutanga ikori batibagiye kugwanya ibiturire mbere hakaba hari n'ibindi vyaranguwe mukamenya ko ibimenyesha amakuru vya leta vyarafashije cyane mu kumenyesha ibikorwa vya leta. Mu vyaranguwe mu gisata cyo kumenyesha amakuru ibinyamakuru vya leta vyarakoze ibikorwa bitari bike bijanye no kuronsa inkuru n'ibiganiro abene gihugu biciye mu binyamakuru vyandikwa mu nsamirizi no mu mbonesha kure tudasize inyuma ikoreshwa y'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ivyo binyamakuru nivyahengeshanije guhimiriza bene gihugu ngo bijukire ukugwiza umwimbu gutyo umunwa wose uronke ico ufungura umufuko wose uronke amafaranga. Byarafashije kandi mu guhimiriza bene gihugu ugutanga amakori no kugwanya ibiturire ndetse radio na televiziyo vy'igihugu bikaba vyararonkejwe agashimwe katanzwe n'ikigo OBR kubera vyafashije cyane mu guhimiriza abatanga kori. Si ivyo gusa ibinyamakuru vya leta vyarafashije cyane mu kumenyekanisha imigambi leta mvyeyi leta nkozi ifitiye abene gihugu bitako birakurikira inzego z'igihugu mu byo zagiye zikora byose kugira ivyo inzego zirangurira abene gihugu n'ababa mu gihugu byose bimenyekane. Ingendo zose n'ibikorwa vyakozwe n'inzego zitandukanye z'igihugu bikaba vyaramenyeshejwe abene gihugu biciye mu binyamakuru ku rugero rushimishije tutibagiye ikiganiro caremeshejwe na Sebarundi kubene gihugu bose kwa 29 Kigarama 2021 habaye ubunani bw'amaradiyo yose n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu cacu.